hajya mwabonye ko natumye ku isakoshi yiwanje kugira burya sigenda tugendana ku buryo kunguma mbatake nanjye nguma nitegura. Iyi ni contrat ya fomi tuba twasinye tukavuga ati dukeneye amakandida ngana kunuku. Iyi ndafise avenant contrat ije muri Decembre 2025 ivuga yuko mumbwire namwebwe yuko ibintu twobikora. Ndafise contrat initiale ngaha ucumbwira yuko nza kubikora saison C 2024 none akasaka maramazi je nta muntu numwe dupfa n'ikintu na kimwe. Hanyuma icyo Imana yamfashije gusa yati nziza ukuri nta kibazo kandi ndazi ko ataco nzoba ko bamenase yo ndayaronka mugana cyo nzoba vision 2060 nzoyibona neza jewe sinkekeranye. Ngibi rero ibintu tubayemo. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone +257 67 88 0 251 +257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravelAgency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Imidogo ijanye n'abene gihugu mu vy'ibigori n'ivy'ifumbire reka twige twese dufashanye dukuremo ibintu by'amatrisheri. La stratégie turiko turakora no munsi nuko ibiharuro bitangura kuduga de la base. Umukuru w'umutumba amenya abantu bazorima, amenye la superficie bazorima, hama bakibagira validation collinaire. Nico ministre wagikiti ariko arakora no munsi, ame biharuro même les commandes zikogwe sur base ya vya biharuro twakuye ku mutumba. Hanyuma n'ikindi kintu dusaba cya bonne gouvernance, abakuru b'imitumba biyandikishiriza imifuko yiwabo. Ifoko ivyo bintu bivaho navyo nyene. Hanyuma n'amakupon dukoresha. Hajya mwabonye ko natumye ku isakoshi yiwanje kugira burya sigenda tugendana ku buryo kunguma mbatake nanjye nguma nitegura. Iyi ni contrat ya fomi tuba twasinye tukavuga ati dukeneye amakandida ngana kunuku. Iyi ndafise avenant contrat ije muri Decembre 2025 ivuga yuko kuri saison B ya 2025 na saison C ya 2025 les quantités réelles on a dépassé de 7,5% des quantités contractuelles. Iyi ni fomi yayizanye ngo tuyisinye ikatubwira au mois de décembre 2025 ikatubwira yuko saison B na C ya 2025 uno munsi shaka tugira avenant contrat ivuga yuko yarengeje ko mu ifumbire yatanze 17% y'ifumbire de façon unilatérale. Ni mumfashe ikakivuga neza yuko amahera ikeneye uno munsi yuko ihabwa angana na 50 miliyari 783 349 898 tuyiha ku mafaranga twamaze kuriha yarengeje ko ku makandite contractuelle ikakitubwira ati mwebwe leta rero muri aya mafaranga muri ya 50 miliyari abanyagihugu bake bari ha 24 miliyari yindi yongerekanye ko kuri saison B na C y'umwaka waheze. None woza gutanga ifumbire irenge iya kontra. Ikini cha mbere ikiza nindi avenant contrat Décembre 2025 ivuga kuri saison C 2024 pire encore 2024 no kuri saison A 2025 narengeje ko
3,9% des quantités contractuelles na 3,8% des quantités. Ivyo rero bica bisaba yuko turiha leta y'u Burundi cimuha imiliyaridi 6 n'imiliyoni 839 yiyongerako. Mumbwire namwebwe yuko ibi bintu twobikora. Ndafise contrat initiale ngaha ucumbwira yuko nza kubikora saison C 2024 none akasaka maramazi. Je nta muntu numwe dupfa n'ikintu na kimwe. Hanyuma icyo Imana yamfashije gusa nziza ukuri nta kibazo kandi ndazi ko atacyo nzoba ko amenase yo ndayaromo mugana cyo nzoba vision 2060 nzoyibona neza jewe sinkekeranye. Ngibi rero ibintu tubayemo camumbwiye amafaranga acava aya mafaranga kono musi mumbwiye ko ndayariha acavahe. Ibi nivyo bintu rero tubayemo novuga ko twabaye muri indiscipline budgetaire irenze mugani baza ko hageze yuko bihagarara ibi bintu harageze ko bihagarara. Uza rero guharira ndamuha kopi aze kuraba icyo niko bimeze ibi bintu. Ikibazo cha Otrako ati Otrako amabisi mbwira muyahe niyunguka. Ubu rero twavuze muri aya mafaranga izi 30 tuziha une gestion itandukanye na za zindi abayapani babahaye kugira turabe yuko nayo nyene iza gukora yunguka. Mugaha nini no gushaka tudezangorje yama localité ari kure cyane. Mugaro mode de gestion tutegerezwa kuyiga neza kugira nidusange tuje kongereza amakosa mu yandi. Ibi rero nijo nibaza yuko tubabwira kubijanye n'ico kibazo. Kucha PTB chama commune le 15 mars na cishuye igituma tubigira nuko le calendrier budgétaire tuyigira bakabirunka kirikaidwa compilate akaba na ma discussion. On envisage ko hazobana ma discussion entre n'aba gouverneur kugira batwereka ibintu bikomakomeye twoshira muri budget kuko la décentralisation il faut ko bayigira mu ruhara kuko bunya hanini i avril niyo dutangura neza kwinjira mu vya budget turungika amadokima muri assemblée. Hanyuma umugwa mukuru wa politiki mwakivuze neza nico gituma twashyizeyo muri aridi wa mbere kuko mwibwe ko ari 6 mois. Ubu rero muca mufasha muri PTBize bikaca vyigwa ibi vyo kweklerera amabarabara ya Gitega kuko urabona ko Gitega iguma yaguka ifoko na makartier mu yaha ma standing urabona ko ari kajagari karere yuko kwishaka ainsi de suite ibi bakoze ngaha ku ruhande ifoko bati hajya hazokubakwa ibi hazokubakwa ibi nibi ifoko mu mufisi gicapo kimwe ni Gitega mu ifuzi zo bimeze mu myaka 10-15. Honorable Premier Vice yabajije ikibazo kijanye na deviation ya RN1 anashanga nta nk'umucyo nanga n'intererano kubijanye tuko turabikora ijya barabara ni mu gihe abantu bashaka kumanukira nk'ibubanza bikozwe neza ntibazorinda kumanuka directement ngo bazi ni Bujumbura. Niyo point ikomeye cyane ofete biko tuko turafasha abantu bajya nk'ibubanza ntibasuye gutransita ino kuri garde no basuye kandi bakate hariya. C'est différent ni deviation yagira ikogwa inyuma ya presidence. Nagenda itaye ku mukiye deviation rero murazi ko yarabashinwa bari bavuze ko bakeneye gutanga amafaranga. Ico gihe bavuga ko bazoca bubaka deviation ikamanukira hariya kugira ntihagira imiduga ica imbere ya presidence. Muga son excellence arababwiye ati okay je narakubise ibiharuro ati je narahaduze je n'amaguru tuzuca twongera ko 15 km si je ne me trompe pas aller retour kuri kijya ka deviation tuzogira. Aravuga ati tugende munyereke ivyo mugira mwubaki yahagiye n'amaguru muri sport acasanga d'abord hazokwiyongera kwayo amahera bari bagishize kujya barabara bashinwa bari basurestimye ngo tuzokubaka ikirati nyereke ivyo biraro muzokubaka ati narinzi ko bazogira bya biraro byo mu kirere ko ari bo abahinga ati ngiye kurabira bazokubaka nkabona ko ari ibintu nyene byo gushaka gusurfacture acarababwiye ati indi element nzoba nongeye ko 15 km ku imodoka inyura kuri 6 izoba yongeye ko amaritiro 3 amaritiro 3 fois 2000 véhicules zihaca ku munsi hajya fois 365 jours ati izo dozi bitoro ati kindi kibazo jire kandi mwavuze ngo mushaka kuyubaka kubera ibintu bya sécurité ati je na problème ya sécurité mfise
reka abanyagihugu bicire ngaho imbere. Urakoze nyeniteka kuri uno mwanya mu mpaye mbanje gusaba imbabazi abo muri komisiyo kuko ejo nayo narose umwanya wo kubana nabo ariko hariho akabazo kazananye no mu nyishu zatanzwe n'umushikiranganje ku kibazo ca 18 aho yariko avuga ibikorwa bizokorwa mu gushira mu ngiro imbona kazoza aho umushikiranganje yerekanye ko ku bikorwa bizobera kwibarabara ry'igihugu nimero 16 faze ya kabiri Mutambara Bururi Kibaya Mweya aho abantu bazohabwa umuzibukiro. Nabonye hariho umuntu umwe ari wo azoba akeneye umuzibukiro. Nashaka kubaza yuko ivyigwa byaba byarakozwe neza ko ari uwo muntu umwe azohabwa imiliyoni 5 ko niwe nabonye yanditswe hano. Hanyuma akandi kabazo kabazo icya kabiri nashaka kumusaba abaronse prebourse bashobora kuba bari mu bantu bariko barakurikirana bino biganiro biko bihuza umushikiranganje n'inama nkenguzamateka. Twashaka umushikiranganje mubahe nimero do compte ni banke bazorihirako kuko hariho bifuza kuriha kije ko bazogishire mu ngiro niho naho ayo mafaranga azoheza akaboneka mu mategekanya. Ikindi naco naho nene ndasabye imbabazi nikijanye na titre électronique sécurisé. Dusanzwe tuzi ko titre de propriété yonyene isaba ama procédure maremare kandi n'amahera atari make. Twovuga yuko abariko barubaka uno munsi boca bagira iyo procédure yo kurondera titre de propriété kubera isaba amahera menshi. Bageze kuri iyo etape ko boca barondera titre électronique sécurisé kugira ngo ntibarihe kabiri. Murakoze. Urakoze cyane kuri ivyo bibazo wajije. Nibaza ko kuri kinye naje kubaza kijanye nabona iki kibazo ca kigira 18 literagiza kigoro na cyane kugira amarehabilitation amabarabara ahuza amakomine ashobore kusubirwamo. Ako je nitegereje aya mafaranga ni menshi, ni make mugabo yateranije yose ni menshi. Nyakuba mushikiranganje muravyiga neza n'umushikiranganje abijejwe. Uno musi bazaba bafise abahinga mu ntara. Aya mafaranga ejo ntituzosange nayo nyene yarariwe nka kumwe amwe y'amazone yagenda ngo hama turindire ivyakozwe tubibure, kuko kenshi rimwe na rimwe baragenda bagacishamwe imashini ibirometero 5 bagacavuga ngo bahejeje za miliyoni zikaba zigiye, kandi iyo mashini bayicishijemwo ntibibuke no kugira kanali twara amazi y'imvura yaza yacamwo acarutura byose bikaca bigenda. Nahubwo rimwe na rimwe ari usanga nahubwo aho gufasilita yuko iyo liye ziboneka ugaca usanga nahubwo bice bibaropire nani modoka nimwisubira kuwaca. Nibaza ko mwozo kwicara hamwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo inyubako bikigwa neza mukaraba neza ko abantu bariko bararonka aya masoko by'ukuri bagiye gukora iki gikorwa nk'uko iyipiriye ivyifuza, kuko nimbe tutangiye gushira mu ngiro la vision kuri yipiriye aya mafaranga aciye agenda nk'inzima yongwe igihugu cyo bacyahombe cyane. Murakoze. Murakoze nyaniteka. Ico gihe twariko turakora budget bari basuze estimé nashima bashaka kudufaranga dukiye dugasanga ugiye guharura amahera par kilometre wasanga ari make. L'instruction yavuye muri conseil des ministres ati nimugene mu vyige neza mushire ko amafaranga mubona muzokora. Niho de 30 miliyari zaciye ziza zironga ikoko ngaha kuri aya mafaranga y'amabarabara. Mugaye ico mubuze ki très important nuko twovugana tukaraba yuko réellement aya mafaranga ariko ajya kuri ano mabarabara. Exemple no tanga giye tujya kugurura igiye bya chemin de fer
haje noti ivuga ko ikeneye amafaranga gusubiramo ibarabara yo kuva rijya rya Kumoso rikaza bavuga ko Samia Suluhu azoza president Tanzania yuko ashaje ategerezwa guca mu ibarabara imeze neza bakavuga ko iryo mu Rutana ritegerezwa gusubirwamo amara yarasohotse mugabo uri kurahaca urabona ko atana kimwe cyabaye mugabo rero n'ivyo nyene no kuraba ko abakozi bakwiye ko dufise byankenerwa ko ibikorwa ni byinshi cyane ku mabarabara uriske kugira ikibazo kidasanzwe muri ibi bintu hanyuma ivyo vy'ivyigwa nibaza ko biri mu ma responsabilité yiwabo mugabo tuzokwiyibukanya turabe yuko les résultats attendus dushobora kuzishikako hanyuma honorable deuxième vice yabaje ikibazo kijana na indemnisation ya RN16 nariko ndarondera kuri page biriko kugira mon exact mise 5 millions naco nyene no giconsidera mu bintu dutegerezwa kubaza byabaye soulevé kugira barabereye nyuma yuko batibagiye abantu ni page 18 kuri raporo payer les indemnités des personnes affectées par le PAP RN16 phase de Mutambara les indemnités d'une personne affectée par ikimuntu yobaza ko ari umuntu umwe rero azoba affecté kuko 5 millions make vraiment kuko 5 millions pourquoi umuntu umwe pourquoi pas abantu 10 nico kiza rero cyo kuba ufise ama indicateur ngaho ku ruhande bigupermeta kubona ko amafaranga bashize muri bikorwa ngene biteguye ko rema ata ama fantasy arimo kuko ari giyo usanga arimo ama fantasy icya kabiri cyakijanye na numero de compte cya pré-bourse ni kibaza ko iki twocikira hamwe n'umushikiranganje ajejwe education kugira turangene cyokorwa kuko ivyo natugora kumenya exactement warishe azoriha gute n'amamodalité yose hama ku cya titre rero electronique abariko barariha ubu no munsi bariko babarurira kuri bibishasha uje gusaba titre no munsi bagwarura kuri bibishasha bazoca baza gutora amatitre tout simplement ari electronique ata byo kugira iki kandi nibaza ko ari amafaranga amaze kujya ko ku makonti mugabo bari bamaye ya nimero ya pré-bourse sinari nabimenye nimero de compte ya pré-bourse numero de compte ni CC 1350 intitulé remboursement du pré-bourse iri muri banki yihe iri muri BRB ni konti yuguye muri BRB yitwa remboursement du pré-bourse numero de compte ni CC 1350 abari mu binga bw'ibyuma budufasha bakayicishako komsa ntihagira baza kwihenda mu kuyandika murakoze